mwe muyera niyaba muri twebwe ubugwaneza buzoba muri twebwe tuba abagwaneza bigaragara. Urazi uri umukobwa w'umugwaneza abagwaneza barabirukira. Ninde yoreka kuresha umugwaneza? Ninde yoreka gutunga umugwaneza mu nzu? Musore, ninde umukobwa yokwirengagiza umugwaneza? Oya, ariko abagwanabi nabo barahari. Yamaguye nabi akanya kose nta ryinyo giubona. Tuba abagwaneza, tube abafise ingeso nziza. Mwe muyera ari muri twebwe tuzogira ingeso nziza. Mwe muyera ari muri twebwe tuzoba abirinda. Kuko ndakunda kubwira ugwaruka utirinze wewe eka nta mama watoza kukurinda. Abana banje ndabakunda mugabo nukuri sinshobora kubarinda ngo ndabishobore. Nibikunda batirinze jewe sinshobora kubarinda. Nimwe mwo kwirinda, nimwebwe bo kwizigama ubwanyu ukamenya ngo ntegezwa kwizigama nduwa gaciro, ntegezwa kwirinda ikintu cyari cyo cyose nduwa gaciro kanini ya cyane. Mwe muyera ari muri mwebwe muzoba bizigirwa. Mubaba abakobwa babizigirwa, abasore babizigirwa, abizigirwa ku mibiri yabo, abizigirwa mu gutanga, abizigirwa abavyeyi batababona canke bababona, abungere tubabona canke tutababona. Kuko abantu batarabizigirwa avuga ngo ntacyo pastori ntambona. Burya ikintu cyanyeretse yuko Yosefu dusoma muri Bibiliya yari umwizigirwa. Satamubona, nyina atamubona, hiyo yaririnze gusambana. Burya Yosefu yabundi musore wo muri kino gihe cyacu yari kuvuga ngo kazima mama tambona, kazima papa tambona, ntacyo reka ndamwemerera umumama w'umubose nanjye nzocamba bose, agaca yemera. Ariko Yosefu yarabaye umwizigirwa no mu mahanga. Ahabi wabo batamubona araba umwizigirwa imbere y'Imana, aho abandi bakizwa batari. Ariko wewe aho abakizwa batari uraba umwizigirwa cyangwa uwo mwizigirwa uri kuratinya abakizwa. Imana idufashe cyane. Mwe muyera ari muri mwebwe muzoba bihangana. Tuba bihangana, nitwihangana nukuri ni cyamwa ciza. Umuntu yihangana araryoshe. Ariko igihe ucyane cyo wihangana muravyumva n'umuntu nyene ikintu cyose ni bakubikije ibanga nturigumya. Uwihangana aravuga ati iri ni banga yambikije. Ariko utihangana acaba n'ikimena banga, arihutagiza, yihuta kuvuga, yihuta gukritika, yihutira ibintu byose ugasanga yaguye mu rudubi. Uwihangana no mu bigeragezo arigumya akifatafata, ntagenda arabwira uwo ari we wese canke ntakora ibyaha kubera yabuze kwihangana.